hatanguye kuza agaherehere hama karameneka karasubira karaguka ndakajana kwa muganga karanga gukira ndabura amahera yo kwivuza ajya n'itongo kugira ndabe ko nokira biranga. Turabahaye bwakeye mwebwe muri gusanzwe mukurikirana ino mbonesha kure IBIKORWA TV. Bagomba tubasabe abataragira sabone cyangwa subscribe mu bikore kugira mushishikane mubandanya muraba ibiganiro bica kwiyi mbonesha kure. Uno munsi rero tukaba twagendeye uno mushinga ntahe asanzwe afise ikibazo kanaka kumbure mumaze kubona ukungene amaguru yiwe yabaye yahora agenda akaronderera umuryango nkuko abandi barondera, ariko ubu by'ukuri ntibigikunda ntashobora kuva muhira aho asanzwe ari biramugora cyane. Reka tubaramutse batwidondore namwe mushobore kubumbiraho. Mahoro muta? Namahoro cyane. Musanzwe mwitwa bande? Ntambaye François. Woshobora kubwira abantu aha hantu usanzwe uba aho haherereye? Jewe mba ahantu kwibarabara rya mbere rya Karera. Ni barabara rya mbere rya Karera haruguru y'umwonga, nibaza ko twese twahabonye. Kubisanzwe turabona ikibazo usanzwe ufise. Iki kibazo ufise c'amaguru catanguye gute, byagenze gute, warabivukanye cyangwa byaje ukuze ukunyene? Je byaje nkuze hatanguye kuza agaherehere hama karameneka karasubira karaguka ndakajana kwa muganga karanga gukira ndabura amahera yo kwivuza ajya n'itongo kugira ndabe ko nokira biranga kugira ndacafise ikibazo. Usanzwe ufise umuryango warahonye nta muryango mfise mu bisanzwe, n'ababana noba naravyaye mfise akana kamwe gusa ntaco nako nyene kafasha, nako nyene karamerewe nabi cyane. Gasanzwe kagwaye? Karagwaragurika ariko ubu karabise mitende buke. Ubwa mbere utarashobora kugwara no maguru twabonye akazi wisumamwe ko bakarakazi nyabaki? Akazi nisumamwo nararima hama ngafata ikiraka caba mwisoko nkandi kuza ndatwaza abantu utuntu bavuye gusuma bakanicana cyangwa ibirirwayo. None ubu ntibigikunda nta kintu cifasha n'ikintu na kimwe na gitoya. None muta twagomba tukubaza ikibazo kimwe. Burya nk'ubu uye bishitse nk'umuntu akavuga ati hariho abantu boshobora kuza kugarukirako bakagufasha, woshobora kumbure kubasaba nk'iki boshobora kugufasha kugira ngo nawe ubandanye ushobora kubaho, kuko turabona ko ubuzima bugoye ntukironderera umuryango bivanye n'ukuntu tubona wabaye nabi mu maguru. Jewe mu bisanzwe ikintu mwamfasha nifuza nibaza ko mwamfasha mu bintu byerekeye nkuko tworonka nk'umuti wo kugira turabe yuko tworonka ububasha bwo gutambuka canke mukaraba n'inzara iranaturembeje turabura n'ico dukora kugira turonke ico rirenza. Mu bisanzwe twebwe naho tuba haranagoye gose kubera dusa n'abaca indaro, nayo ahandi ho hasi muhirabwiye ko nabaduhaye indaro tujya dusomye ari naho turara ubusa. Aba ico dufashamwo muri iyi novuga ni imbonesha kure, ni televiziyo, abantu bose barashobora kubona tugiranye kino kiganiro hanyuma kumbure bagashobora kugira ico bakoze mu kugufasha bakakugarukirako. Hari abantu benshi bafise imitima y'ibigongwe bashobora kuza bafise umutima w'imbabazi, hariho abantu bafise umutima w'ikigongwe. Mbega kuva utanguye kugwara nta bantu baraza kukugarukirako? Nta numwe ndabona. Hariho abakizwa bigeze kuza kwisengera gihe kimwe haraciye ngira ngo nk'amezi nk'atanu kugira ubuye nabo nyene umengo bisa n'ivyananiranye kugira bagaruke ntegeza kuza kubahiga iyo bari, kuko aho nimukiye ntabo ndaronka bameze nk'abo ubwa mbere bahora bangarukira ko bakaza kunda guca bakangira amasengesho amasengesho. Mbe muta kwa muganga bo barakubwiye yuko iyo ngwara urwaye ishobora gukira canke idashobora gukira? Kwa muganga barabimbariye ingorane nagize nabuze udufaranga ahantu warayo. Bakubwiye yuko bishobora kugutwara nk'amafaranga angana gute kugira ayo maguru yawe ashobore gukira hanyuma ubandanye urondera idugutunga n'ibitunga umuryango wawe?
Naragize kugenda kwa muganga ahantu hitwa mu Bashinwa hiyo mishatanya, banciye amahera angana n'ibihumbi 450 kandi urupapuro rwaho ndarufise, narayarondeye ndabura n'uwo yangurana, ndabura n'uwo mfasha, ava ndaheberana, byahereye aho nyene. Ubu rero uri ngaha uvuga ati jewe ntaco ndi bukore, urindiriye uvuga ati ndindiriye nk'abagira neza boza kungarukirako kugira ngo bamfashe, ndindiriye kumbure igitangaza Imana ishobora gukora. Muri ivyo byose icorenguka nico nakira, kuko muri iki kiringo jewe ndamerewe nabi gose, nari uwundengukako ni Imana izobigize. Mbega yego namwe murakoze. Mbega nta muntu woshobora kumbure gusaba ukavuga ati nk'abantu kanaka woshobora gusaba kugira ngo bashobore kuzoza kukugarukirako? Ku vy'ukuri hari abantu bafise umutima w'imbabazi, natwe twaje ngaha twaje nk'ubuvugizi, dusanzwe tugendera abantu bafise ingorane kanaka tukabavugisha bakatubwira ibibazo bafise, gutyo abantu bagashobora kubibona kugira ngo bashobore kugira ico bakoze mu kuza gufasha abantu baba bamerewe nabi kanaka. Jewe mu bisanzwe kugira ndanabaronke biranagoye, kuko ndi inyakamwe, ntawe mfise yomvugira canke ngo ndanyirukire, jewe ndi inyakamwe mu bisanzwe. Mbega wowe uyimaranye igihe kingana gute? Ndamaze nk'ikiringo c'imyaka irenga nka 15 gutyo urwaye aya maguru. Oh my god, imyaka myinshi vraiment. Gusa gushika ubu urumva iyo myaka yose iheze wagarukirije kugenda kwa muganga ryari? Umaze guheza amatungo yawe ukagurisha itongo ukagenda, wahavuye uvuga ati jibyo kuja kwa muganga ndabihevye, Imana izokora ivyishatse yonyene izonkiza? Haciye igihe kingana gute uhagaritse kuja kwa muganga? Araciye nk'imyaka irenga nka 8. Ndavyihweza nti jewe narushe, nagize ntaco njotega ibiroba izoba ivyo nyene. Mbega muta, ico kibazo mbona mu kuguru birakunda ko burya mwijoro ushobora gusinzira ugatora agatiro neza ukaryama nyene ukumva yuko bukeye neza ata kibazo wagize, ko mbona umenga uragwaye cyane? Iyo ndose utunini, mu gihe ndose nk'umfasha kamu tunini, uwo munsi ntikindya, uwo munsi ndaryama ngasinzira. Mugabo maze iminsi ndatura caguma niyagaza, nkacumba nk'umucangwa, ngaguma niyagaza, nkaza gutora itiro nuko gihumuye co nyene. Mbega iyo miti unwa niyo kwa muganga baba bakwandikiye canke nivyo bakubarira? Nibyo bampa, babona nk'uwo nteye ikigonga nkamwereka ngene merewe, akiyumvira ati agacampa akagura nk'utunini, nimba dufise muhira akanga twe nkamuvyo. Mbeko nzi ko bikunda gushika kumbure ugasanga abantu benshi ntibizera n'Imana ko ishobora kugira icyo ifashije umuntu ngo akire, ugasanga baraca hirya no hino. We nta bantu baba baraje kukubwira ngo nivyo mu kirundi uje kubapfumu? Oya, kandi nta n'inyinshi ndumva no kwa muganga ntibigeze bambara ati iyo ni kansere canke ngo niyindi ndwara, ikababuze yuko bampaye fagitire ati aya mahera abonetse turashobora kukuvura, ati urashobora gukira. Bakubwira ati atabonetse shake witahire wigumire muhira, nta bindi birebire ufisemwo gupfa. Ati genda wewe ugurane inshuti abagenzi, ati canke ugende mu bapatiri atubiganire kugira baca ugere kwa musitanteri, ati aguha urupapuro rwerekana aho nikora, amuzane tuje tukuvura. Mbe aho nyene uba waragiye ku barongozi urababwira? Waragiye kwa musitanteri? Naragiye kwa musitanteri, ariko naho nagenda byarashika kukanka, ntumusangeho. Sindamusangeho, ngiye kabiri gatatu ntamubona, nkumva ndarushe nkava mpeberana, ku buryo amagara ari make nako nyene kungora cyane gushikayo. Mugabo hariho ukuntu umenga rimwe na rimwe hariho abategetsi bo hasi umuntu ashobora guca kugira ashike ku bandi bategetsi bo hejuru. Uba waraciye dufate nko kwa nyumba kumi canke kwa chef de quartier canke ku mukuru w'umutumba? Kwa nyumba kumi naraciyeyo, ariko byose nta n'inyishu yavyo ndarugogera. N'ubu uracarondera? N'ubu ndacahiga, ndacaguma ko nyine nkopya.
Okay, bantu muriko murakurikirana ino TV, nibaza ko muriko murumva ikibazo uno mutama afise. Nibaza yuko aha mu bariko barabikurikirana haba mwabo bose wagiyeko bataraguha inyishu, nibaza yuko bariko barabona kuri kurabatera kamo usubira gutakamba ubasaba. Nibaza yuko hariho n'abandi kanaka bafise umutima w'imbabazi, bafise umutima w'ikugongo wo gushobora gufasha. Nabo ku bwacu ino TV yamugendeye kugira tubatera kamo mu mubono no mutama ahantu nyene vyankiye iwe by'ukuri hariho gusubira kuba umuntu muzima arose abantu bamufasha. Ivyo turavyizera kuko nawe nyene yabitubwiye yuko kwa muganga bamubwiye ko ashobora gukira. Mwarumvise baranamubwiye kwa muganga ati harakenewe amafaranga ashika 400,000 birose bibonetse arashobora kubaho, bitabonetse genda hiyo, ibisigaye kumbure ngira bazohurira mu ijuru n'abo bantu kanaka nyene muca mu byumba namwe. So okay, karagaciyemo tubandanye tuganira na mutama. Muta twagomba tukubaze, mbega none uye urabona yuko nk'ubu bugwara bwawe hariho nk'ukuntu woshobora kwibeshaho habonetse kuko ino TV ikurikirana abantu benshi, hariho umuntu habonetse nk'umuntu aguha akantu kagatahe, hariho ukuntu woshobora kuzurigwanako ukaronka ukuntu ushobora kubaho ukigurira n'iyo miti hanyuma ubuzima bwawe bukabandanya bubaho. Yego cyane, ndafise umwuga, ariko uwo mwuga rero nawo usaba umutahe, kandi ariko uwo mutahe ndawuroshe ndashobora kubona yuko ubuzima bwanjye buca butembera neza. Woba ari nk'umutahe ungana gute wofata mw'uwo mwuga? Umutahe ni muremure, ni munini cyane, sinzi ko bishobora n'ukuri, kuko ni ibintu dushobora gukoresha imashini ishobora gutonsha nk'ibirato, amapine n'ibindi. Kandi ibyo oye ushobora kubikora wiyicariye ata kibazo utiriwe uratambuka kumbure ngo uruhe canke ngo umererwe nabi mu kuguru? Ndaronka agahengwe kuko nta masafari menshi mfata, kandi niyo ndiko ndakora ni ibintu bidasaba si ibintu nikorera ku mutwe ngo binduhishe. Uba wicaye? Mba nicaye. Mbega hoho uba waramaze kugenda? Hariho abantu benshi usanga bagendana ubumuga, hariho amashirahamwe akurikirana abantu bafise ubumuga, hariho aho waragiye kwitura urabereka yuko ufise ubumuga? Naragiye ahantu hiyo mu nzira zo mu ngwa, hariho ahantu bari badutumye ko abamugaye bose mugende babandike, ariko twaragiye buryaye ntitwahavuye ngo dukwigwe twese. Benshi twarasubiye inyuma, handitswe bake, natwe tuhagacira inyuma dutanditswe, kandi abasubiye inyuma nibo benshi, abanditswe babaye bakeya. Kugera ubu ntituraronka inyishu yabo. Mu kwandika aho hantu bisunga iki? Bafata imitumba, yari imitumba 12. Sinabikurikiranye rero cane gose kuko naje nari mfise igishavu uwo munsi, kuko ntari bushikirwe turi mu mugundano bantameka bangirane. Jewe rero byarahavuye rero ndaruha ndacoka, aba ndiyomora ibintu je ndahevye nakumva. Burya rero mu gusubira inyuma sije byabaye ko jenyene, babaye nk'isinzi ry'abantu, nitwe benshi twagiye nyinshi tugiye turose. Kugira n'ubu turumviriza no mu masenge tuve kubona bisigura na bishi turaronka. Okay, ndumva ko kubisanzwe ndumva ko ari ikibazo kidasanzwe, ariko hamwe n'Imana byose birashoboka. Burya Imana igutije ubuzima kuva iyo myaka yose kugira n'ubu iracakwiyumvirako, byerekana yuko naho umaze imyaka myinshi urashobora gukira. Sinzi mwe ko mukunda gukurikirana inkuru y'umuntu yari amaze imyaka myinshi ngo ari ahantu ku kidengeri yarabuze umuntu ngo ari mumufashe, ariko ngo Yesu araza musangaho ngo uwo munsi yari amaze imyaka irenga 30 n'iyindi, hanyuma ngo acatera kira. Rero nta kwihebura, n'ubu turakoranye ikiganiro, nibaza ko benshi babibonye, kumbure ku myaka irenga 10 n'iyindi ihaciye ugwaye harashobora kuza umugira neza akagufasha, ayo maguru yawe agakira bikagenda neza. Nibaza yuko haciye imyaka myinshi bakubwiye ayo mahera 400,000, ubu birashobora kuba byariyongereye. Birashobora kuba byariyongereye ugasanga aranarenga. Muta twagomba ubabwire akajambo ka nyuma abantu bariko baradukurikirana, n'akantu kumbure woshobora kubasaba kugira ngo bashobore kumbure kuzokugarukirako. Nasaba ko mwoshobora kuturosa nk'agataha kugira turabe nyene twobaho, kugira turabe nyene tworonka n'agafaranga kuja kwa muganga,
hama natwe turakenye gose ntacyo twifashishije murabitugarukireko nzoba mukoze cane. ushobora kubabwira akanimero kawe ka telefone? Ego cane ni 68 72 54 52. Subiramo. 68 72 54 52. Murakoze cyane, nibaza yuko wabyumvise abariko baradukurikirana, nibaza ko biteguye kumbure gutelefona kw'izi nimero hanyuma bagashobora kuvugarukirako. Imana ibahezagire ku bantu bagize akigoro ko kudukurikirana. Murakoze cyane. Namwe murakoze.